Paulo yandikiye Abagalatiya ngo mugendeshwe na mpwemu yera ngo niho mutazoshitsa iby'akameremere kanyu kifuza mnavyotamani. Yemwe kugendeshwa na mpwemu yera urufunguruzo rundi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kuto, neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kuto. Yesu ashimwe. Mbega wumva mu mutima ibi bintu wowe ubifise? Je, unasikia ndani ya moyo wako na mambo haya? Hari bishe tutaravye bene data. Kuna vitu vingi tukuviangalia. Hari byo tutaravye. Kuna mambo tukuangalia. Bari gusoma kwijanye n'imbabazi. Tungesoma kuhusu msamaha. Ni Luka 6:3 turaja kuhasoma. Ni Luka 6:36. Ukwizera. Imani. Twari gusoma muri Mariko 10:51. Kusoma imani tungesoma Marko sura 51. Ukwiyeza. Mambo ya kujitakasa. Twari Abaheburayo 12. Tungesoma Waebrania 12. Umurongo wa 4. Mstari wa 4. Kuzura mpwemu yera. Kujaa Roho Mtakatifu. Kugendeshwa na mpwemu yera. Kuongozwa na Roho Mtakatifu. Twari gusoma Wagalatia 5. Tungesoma Wagalatia 5. Umurongo wa 15. Mstari wa 16. Ari gusoma kuvuga ni ukwiyeza. Nakuambia kwamba ni Roho Mtakatifu. Kwiyeza. Kujitakasa. Bene data. Ndugu zangu. Ubwo ni rufunguruzo. Ufunguo mwingine. Kuko iyo tuzindutse mu bikorwa. Tukija katika kazi ya Bwana. Niwagenda muri kampuni. Tukiwa tuenda kwenye kampani. Urakumugoroba ushitse. Bile jioni ukiwa umefika. Ushitse uvuye ku kazi. Ukiwa umetoka kazi. Arusanga kantu kagiye ku mpuzu bene data. Kuna kitu kama mbega ko bigenda gute. Unafanyaje? Au kanura kibungura kaka. Ako kitu ambako ameanguka kwenye ngozi yako. Amaraso ya Yesu yonyene. Damu ya Yesu yashobora kukoza. Inaweza kukosha. Ukwiyeza umuntu akiyeza. Ugashikira abakozi. Unafikia watumishi wa Mungu. Unawaambia. Bakagufasha gusenga. Nawe ukisengera. Ukwiyeza. Nimba waratuye. Nimba warihanye. Kama umekina umetubu. Urasigaje kwiyeza. Bado unataka ishati yera turayambara kuva mu gitondo. Shati nyeupe tunaivata asubuhi. Ku mugoroba iyo nshitse. Tuka tumefika. Uravye hakurigoro. Ukiangalia hapo kwenye bado ninashikamira ngo ndaba. Hata mimi nikiangalia kuna tuvita moto. Umuririmbyi yavuze ngo mvyuka mu gitondo. Ngongana na Satani. Pigana na Shetani. Izuba rikarenga. Pigana na Satani. Bado ninapigana Shetani. Ndababwira. Ngo ntigera sinzira. Huyo adui anawaambia. Ntigera sinzira. Asinzia hata siku moja. Satani vitendo vyone vyinshi. Mapigo yake ni mengi sana. Anashobora kurekura. Yeye anaweza kuachia bombe, mabomu, umukungugu ukagutarukirako. Unaweza ule kwiyeza mwene data. Unakwiye kwiyeza. Nimba warihanye. Ni wiyeze. Igihe kimwe mu ndwi zibiri zitamutse. Wakati mmoja katika wiki mbili muri Georgia. Nilikuwa kule Georgia. Nari ngiye ku bikorwa vy'akazi k'ishuri. Nilikuwa nimeenda kwenye kazi za shule. Muri Georgia State University, kaminuza ya Georgia ya Atlanta. Nilikuwa kule Atlanta, Georgia kwenye university pale. Changira amahirwe. Nikapata bahati. Kuko je waho ndi misi yose. Popote pale ninapokuwa mimi. Banza kuraba abantu turi kumwe. Ninaangalia watu ambao tuko. Nani mbega abantu wabakeneye ubwami bw'Imana. Nikaangalia hao watu je wanahitaji. Nico cyambere ntangura kuraba. Nico cha kwanza ambacho naanzia. Itegereza abantu tubahuriye. Watu ambao tumekutania. Namaze muri byo bikorwa indwi hafi. Katika kazi hizo. Ariko sanga abantu benshi
murabo turi kumwe nikakuta watu wengi ambao katika ubwami bw'Imana ntibabizi mambo ya ufalme wa Mungu. Hanyuma ntangura kwigisha, nikaanza kufundisha. Muraza Abanyamerika baragoye, najua Wamarekani kweli, ariko mu by'ukuri umuntu agerageza kwitoraguza mu rugo guko, lakini mtu anajitahidi dufise weather nziza uno munsi. Sasa hivi tuna weather nzuri, tunaberesha umuharinza yumva ukantu Abanyamerika akunda kubakangura cyane, kakita kisika kama tuna weather nzuri wa Marekani wanaanza bandozo kumshitoka kuvugana n'uyo muntu, na mimi naanza hapo nimepatia hapo, hariho nsanga naho bicaye hapo au nakuta wamekaa sehemu nashanicara gatoyi najikanisha tu kidogo, mugabo ngomba kwitoraguza, lakini ikiwa nataka kujitafuta ega mugambi Imana turitoraguza. Mfano wa mbinguni jambo, Yesu ashimwe, Yesu kwitoraguza bene data, turi kumwe n'umuntu atarakiwa pamoja na mtu itoraguze wewe jitafutie tu maneno, dufise good weather today, dufise chiza uno munsi, akumvisa agashaka mukangura, akisikia kaneno kama anamshitua, hanyuma nyishuye akikujibu tu ashiyumba mfashe tayari, na mimi Yesu nashimwe. Amen. Cyangwa kunda mwinjiza mu bwami bw'Imana, abo bantu tubigize mu bwami bw'Imana, watu watafuta tuingize katika ufalme wa Mungu. Mwe rero ndamuganiriza mmoja, sasa nikazungumza naye, nganiriye nawe, nilipozungumza naye mbona arafashwe koko, nikaona kwamba kweli namubwira bya Yesu Kristo, nikamwambia habari za Yesu Kristo. Sanga wewe yamuvuga ngo God, nikakuta yeye anajisema eti Mungu, ngo God, Mungu. Kandi muze mugabe bene data, harimo abantu bavuga ngo God, kuna watu wanasema God, ugasanga kuvuga ikindi kintu, yuko anasema wewe ntunakizi, wewe hujui, ugasanga vuga iyindi mana twe tutazi, yeye yuko anasema huyu mwingine ambao hujui zamana zabo, zile ile Mungu yao, uganiriza nikazungumza naye, bigenda neza, ikaenda vizuri, hanyuma arambwira, akaniambia ngo none ngo mfasha, sasa nisaidie. Hanyuma namubwira ni kwe kwakira Yesu Kristo, nikamwambia unatakiwa upokee Yesu kuwa mwokozi wa maisha. Hanyuma mu nyuma ngo none ngo bice bigenda gute, sasa akaniuliza sasa ndamufanya nini, ndamusigurira Yesu Kristo wari, nikamwambia habari za Yesu Kristo, amachanda mwiti ntambwe ategezwa guca kugira ngo ashike, kamuonyesha hatua ambazo zitakuwa afya. Uyo muntu rero bica bigenda neza, uyo mtu mama amaturaja hano ndamusengera, kandi bica bigenda neza, ndamurambika ku biganza, arakizwa, akabura gushima, akavuga Yesu, akavuga kumera neza. Hanyuma ndabona n'ubundi ava i New York, umudame nawe nyene uvuga ni bya Kristo, kidogo arambwira ngo sengera, hanyuma ndabyitegereza, muraza Abanyamerika biragoye kumurafika ku biganza, hariya ntashobora kubwira ibindi bintu. Yesu yavuze ngo mbwira ubwenge nk'ibyo, Yesu nashimwe, nikakurambika ku biganza, ariko kugeza kubwira ubwenge bene data, abantu tubayinjiza mu bwami bw'Imana, tubayingize katika ufalme wa mbingu, tubinjiza mu bwami bw'Imana. Hanyuma ndamubwira ntego, Yesu nashimwe, hanyuma ndamusengera numvise ko yemeye, ko yakiye Yesu, baada ya kuwa anasikia kwamba Yesu ndamurambika ku biganza, nikamweka, ariko ubwabe nabanje gutinya, kwanza niliogopa, naramumushize ku gatoyi, baramuzibukira gatoyi, hanyuma umutima biranya, n'uyu muntu arinze Yesu, naho umupfaso, noya jewe ndabyemeye, ndamurambika ku biganza. Yesu avuga ngo mubibwe nk'ubw'inzoka, ngo mugenda n'ubwenge, ntimubibura bwenge, ndamurambika ku biganza. Uyu muntu ashenjera mu bwami bw'Imana. Yemwe n'ubu turiko turavugana, niko ndabarondeza inzira kugira ngo barondere aho bashobora gusengera, ukagagakiza ko ntigashobora kurama umuntu atari mu rusengero. Ukasimama kama huko kanisani. Yesu nashimwe. Yesu ashukuriwe. Abantu biza mu bwami bw'Imana, ubwami bw'Imana, sukurya sukunywa, sukurya sukunywa, nukugororoka bene data, nukugororoka, nukugororoka, abantu nimutwabwe, n'abantu babwira ngo mugiye kuronka amahera, mugiye kuronka imigisha, mugiye kuba bakuru, mugiye kuba bakira, mugiye abantu batera imbere, mugiye kuja hejuru y'abandi bantu, ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana
n'ugupfukama guca bugufi, umuntu agapfukama agaca bugufi, ntakuduga hejuru. Yesu yogeje intumwa ziwe aboza ibirenge, kandi ari we yabatoye, kandi ari we yabatoye, baraca bugufi aboza ibirenge. Ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana buca bugufi, buca bugufi. Nahuye n'ugira gatatu ayo muri Georgia, nawe nyene vyaranse, arambwira ngo none tuvuganye umwanya utari muto, ngo none nsengera. Ndamubwira ntariko wesho dupfuye ni kimwe, wewe yansi inzoga, yanse guheba inzoga. Ndamubwira nti rero kugira winjire mu bwami bw'Imana muheba inzoga. Arambwira ngo yangunyoye dukeye intasi, ngo ibindi byose basi ngo nabihebe. Ndagerageza turi kumwe turi babiri, umugabo akomeye cyane, umugabo akuze, hanyuma biranka. Ndamubwira nti rero wese ndagusengera, umugabo ishongora ubunyene, ndagusengera kugira ngo Imana iguhindure, uzobye gusohoka ari icyaha. Yewe bene data, reka kunywa inzoga, nta muntu azoza kunywa inzoga, nta muntu anywa inzoga aja mu bwami bw'Imana. Ubwo si ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana n'ukugororoka, guca bugufi, n'urukundo, kugira imbabazi, n'ukwizera, n'ukuzura mpemu yera, kugeteshwa na mpemu yera. Yesu nashimwe, Mwami Yesu abagirire neza. Aya majambo y'Imana, aya majambo y'Imana, abakukwije ibibintu, abakukwije ibibintu, abakufise urukundo, abaguciye bugufi, abakugira hasi y'abandi, abakutari hejuru y'abandi, abakugira imbabazi, abakuzuye mpemu yera. Ega yemwe nukuzura mpemu yera, Jaro mtakatifu, yambo nkushisi by'akamere kuza. Yesu nashimwe, murakoze cyane, Imana ibagirire neza, ukamukwije ibibintu, ubikwije mu bwami bw'Imana. Hakaba hari ibyo uhajijemo, abakozi bari hano mu mwanya baragufasha, baragufasha abakozi kugira ngo winjire mu bwami bw'Imana, kugira ngo wuzuze ibyangombwa. Hari chetubuze, kama kuna kitu umekosa, nimubuze ukwihana, kama umekosa kutubu, izo chete kirakomeye cyane, hiyo ni nzito sana. Nimubuze imbabazi, kama umekosa izo chete kirakomeye cyane, hiyo ni ID ikomeye, hiyo ni hicho ni kitambulisho cha ndangamuntu ikomeye cyane, hicho kitambulisho cha maana, hiyo ni passport ikomeye cyane, hiyo ni passport ikomeye cyane. Hiyo byose ukora bitubuze, hiyo vifunguruzo, hiyo vitu vyote ni kuingiza mu bwami, kuingiza katika ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu, ubwami bw'Imana. Yesu nashimwe. Yesu apewe sifa. Asante sana. Amen.